Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imboneshakure. N'umwanya w'amakuru twabatunganirije muri uyu mwanya turi kuwa kane kw'igenekezo rya gatanu Nyakanga 2024. Murimenyereye ko tubagezako inkuru ziba zivugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutunzi, ubutungane, umutekano, vyashikirijwe n'abategetsi, ngingo n'amatangazo bigena abenegihugu. Hari ayandi makuru yiba bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, hamwe n'ayandi makuru menshi tubatunganiriza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Turabahaye kaze banywanyi bacu mudukurikiye muri mu Burundi, muri hanze y'u Burundi, muri Afrika, muri Amerika, y'uburaruko hamwe n'iy'ubumanuko, abari i Buraya, abari muri Aziya na Oceania, mwese turabahaye kaze ntimuze gucikwa. Ni inkuru rero tugusaba kugira ngo uze kumviriza neza. Tugabure ni wanka bimeneke. Iyi nkuru isigura amatata ari hagati y'umugwizatunga akomeye mu gisagara ca Bujumbura n'ikigo Fondation Uwiragiye kireza abana bagendana ubumuga bwo kutabona barenga 100. Ico kigo kikaba kiri mu Kabezi ku mutumba Gakunge zone Ramba mu ntara ya Bujumbura. Ico kigo rero kikaba kibarereye mu kibanza caguye kirahubaka rero ku buryo bwaco. Iyo Fondation Uwiragiye ikaba yarashizweho n'ibwirizwa nshikiranganji nomero 550/1377 ryo kw'itariki 9 ukwezi kw'icumi 2018 ry'umushikiranganji w'ubutungane. Ico kigo kikaba caratanguye gukora muri 2018, kikaba kirumanije rero imyaka 6 gikora. Turaza kubabwira rero amatata ari hagati y'umurwizatunga akomeye hamwe n'ico kigo kireze abana bagendana ubumuga, ariko muraza kumvirizamwo ibintu bitari vyiza kuko na iyo Fondation Uwiragiye yoba yarituye Sebarundi kugira ngo batunganirizwe, ariko kandi Sebarundi nawe akaba yarakengurutse uwo mugambi. Ariko igitangaje nuko muza gukurikira ivyo murwizatunga ariko arakorera abo bana. Ni inkuru irimwo ibintu bibabaje. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Turabahaye kaze. Ikigo Fondation Uwiragiye catanguye kubaho mu muhwe ukirongoye umupfasoni Uwiragiye Sylvie yagiriye abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Ni umupfasoni w'impuhwe yabona ko bitogumuko acagira iciyumviro ko abo bana b'igihugu bogira ikigo begerenarizwamwo bakaronka indero y'umwizero. Abandi bana bafise narirya abo bana baba baratawe n'abavyeyi babo kuko bafatwa nk'abatagira agaciro canke kazoza. Fondation Uwiragiye yaciye yigira inama yo kwegeraniriza abo bana batabona mu kigo bari bameze nk'imfuvyi ariko bisanga mu muryango. Ubu rero barambikwa, barigishwa, baravuzwa, bakagaburirwa nk'abari mu muryango nyene. Ubu rero bariko bategurirwa kazoza keza kisunze ambona kazoza ya Sebarundi igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Twamenyesha ko abo bana bava mu mihingo yose y'igihugu. Fondation Uwiragiye yarituye Sebarundi, muti vyifashe gute? Kubera imigambi myiza y'akazoza ico kigo gifitiye abo bana bagendana ubwo bumuga bwo kutabona carituye umukuru w'igihugu. Mw'ijambo umupfasoni Uwiragiye Sylvie agiserukira imbere y'amategeko yashikirije ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga. Uwo nawo rero ukaba wari wahimbarijwe ku rwego rw'igihugu muri ico kigo kw'igenekezo rya 10 Ndamukiza 2023 watewe iteka na Sebarundi ubwiwe. Ico gihe uwo mupfasoni aserukira Fondation Uwiragiye yarashikirije Sebarundi ingorane ico kigo gihura nazo. Izo nazo ni umusozi uhanamiye ico kigo wacukurwamwo amabuye ku buryo bubangamira ibidukikije, watuma n'inkukura yava yitwara ibintu. Ikaba yari imaze no kubomora igice kinini c'inyubako aho n'ibarabara rikuru numero 3 Rumonge Bujumbura ryari ribangamiwe cane. Ico gihe umupfasoni Uwiragiye Sylvie arongoye ico kigo yarasiguye ko mu gihe Fondation Uwiragiye yaronswa uwo musozi, ico kigo cobanza kuwutegura kugira ngo nusubire kuba intambamye ku bw'inkukura, na cane cane ko hariho n'amabuye yarara arakanga abana mw'ijoro kubwo gukoragurika. Ivyo biheze rero habeho n'imigambi izofata mu mugambi ico kigo. Iyo nayo ni ukubaka inzu iri ku rwego rw'akarere rw'abamukerarugendo bazoraramwo. Ico gihe rero
Umupfasoni yarasiguriye Sebarundi ko uyu mugambi wo gusaba uwo musozi yaramaze kuwushikiriza ubushikiranganji bw'amatongo kugira bazomuronse ico kibanza gutya aronke ikibanza cagutse co guteguriramwo urwaruka rukerebutse ruciye ubwenge rwiteguriye kujana n'imbona kazoza y'igihugu. Yarasiguye kandi ko ico kigo gifise n'intumbero yo kubaka ibitaro vy'akarorero mbere n'akarere gashobora kwikorako mu bijanye no kuvura ingwara z'amaso. Sebarundi rero akaba yarakengurutse uwo mugambi kuko yanamwishuye ko amushimira kuri uwo mugambi mwiza, mbere amubwira ko mu gihe kubaka ivyo bitaro vyotangura azoshira itafari rya mbere bari bahari bakuye ubwatsi. Umugambi rero w'ibitaro bategurwa kurangurirwa mu kibanza camaze kugurwa na Fondation Uwiragiye. Ico gisaba rero cashikirijwe na Sebarundi gisanga bisabwa kugira Fondation Uwiragiye ironswe ikibanza ca leta biza bigeze kure kukaba nkako kw'igenezo rya 29 ntwarante 2023 ubushikiranganji bw'amatongo bwari bumaze gushikiriza vy'imfatakibanza ico kibanza ca Gakungwe hisunzwe urupapuro rwemeza ko aho hantu atawundi harangurira imirimo rwatanzwe na komine Kabizi ruterwamwo umukono na musitanteri kw'igenekezo rya 22 Kigarama 2021 nawe yisunze ingingo y'inama idasanzwe ya komine yari yafashwe kw'igenekerezo rya 10 Kigarama 2024. Kubera ko abantu batanezerwa kumwe wa murwizatunga twababwira yaciye aza gusaba aho hantu nyene asaba komine ko yamuha urupapuro rwemeza ko atakiharangurirwa, nabo baciye barumuha bigibagiza nkana ko bamaze kuhatanga. Barumuhaye igenekezo rya 19 Rusama 2023 aho naho hari haciye umwaka n'amezi 5 bahahaye Fondation Uwiragiye. Haciye ukwezi kumwe urungoye ico kigo ashikirije uwo mugambi Sebarundi. Hagaragaye rero ikintu gitangaje, abaserukira komine bose niho bari ariko barirengagije ivyo vyose basohora urusha rutemewe n'amategeko kandi Sebarundi yari yatanze umwizero bose bakoranye. Urwo rupapuro rero canke vacances de terrain nirwo abarwizatunga ariko arakoresha mu kudurumbanya ikigo. Yatanguye ahamenera amabuye yongera yubakamwe n'inkingi z'ivyuma. Fondation Uwiragiye imaze kubibona yaciye yitura umushikirizamanza Repubulika mu ntara ya Bujumbura. Ubwo nawe rero amaze kubona impapuro zemewe n'amategeko Fondation Uwiragiye ifise yaciye yandikira abajejwe intwaro ku mutumba wa Gakungwe bimenyeshwa indongozi za komine, abajejwe umutekano yongera bimenyesha Tunga bicishije mw'ishirahamwe ryiwe risanzwe rikora iry'ubudandaji. Yamusavye ko iyo sosiyete yiwe itosubira gukorera mu kibanza camaze guhabwa ikigo Fondation Uwiragiye. Tubamenyeshe ko ubu Fondation Uwiragiye ifise titre de propriété y'uwo musozi Mugwizatunga ariko arasotera. Urupapuro rukaba rukomoka kuri titre de propriété ya leta yahaye Fondation Uwiragiye. Gusa ntiyashizwe ubwo Mugwizatunga yarituye umushikiranganji vyo bujejwe harimwo amatongo. Ubwo nabwo umushikiranganji bujejwe yaciye amuhebutsa kumva zuko hamaze gushikirizwa Fondation Uwiragiye, camumenyesha ko yosaba komine Kabezi kamwereka ahandi yorangurira iyo migambi yiwe. Abonye vyanse yaciye yitura umukuru w'igihugu aca ashira imbere umuhungu wiwe yitwaje ko ari umujene ashaka gushira mu ngiro imbona kazoza y'umukuru w'igihugu ariko abicishije muri rya shiramwe rya se wiwe ryamaze guhebutswa. Naho yarondeye ico tuma Sebarundi amwumva n'ingoga twobamenyesha ko umugambi wo kwitaba imbona kazoza ya Sebarundi biciye mu rwaruka ari wo washizwe imbere no muri Fondation Uwiragiye mbere kuva na kera. Ukaba nkako hariko harategurirwa urwaruka rwasa n'urwasize inyuma muri vyose. Bakaba hari n'abana batabona barenga 100 inkumi n'imisore harimwo bane bahawe akazi ko kwigisha amashuri y'intango y'ico kigo n'inyuma yo kurihirwa amashuri makuru n'ico kigo nyene. Hariho n'abandi bana bane bigishijwe amashuri yisumbuye bataha bw'ico kigo bigishijwe kaminuza y'ubwizero wa Afrika. Bahejeje rero bararonkejwe akazi kubwigisha muri ico kigo, mbere hari n'umwe ariko agira master n'uwundi ariko yimenyereza umwuga wo kumenyesha amakuru kuri Radio Hema FM. Bamenyesha ko ndiko intumbero y'izo nyubaka Fondation Uwiragiye ishaka kubaka ari kugira ngo mu gihe abana bagendana ubumuga bwo kutabona boba hahereza boronswa n'ubuzi butandukanye mbere butamenyerewe mu gihugu nko kurongora ingenzi. Ku bwacu rero iyo ntererano irakomeye gusumba yo ariko azana mugambi w'ubudandaji kandi
utobana n'ubukerarugendo, utobana n'amashuri, utobana kandi n'ibitaro. Uravye ivumbi bizana, urwamo rw'amamashini koba ari komora umugambi wa Fondasiyo Uwiragiye. Mu gusozera Fondasiyo Uwiragiye rero ngo irateye ivyatsi iyo nyifato y'uwo mugwizatunga yo kwikika inyuma y'imbonakazoza ya Sebarundi, ariko atumbereye gusa gushikira inyungu ziwe bwite. Ibikorwa n'imigambi vya Fondasiyo Uwiragiye bikaba bitumbereye inyungu za benshi. Abana ikigo kiriko kirabasubiza umwizero ku bw'impuhwe n'ikigongwe c'abatanguje ico kigo atari ku nyungu zabo bwite. Gira ico ushikiriza kuri iyi nkuru twari twabateguriye yacu ya mbere. Tubabwire ko hari n'ibindi bigiye bitandukanye bimenyesha makuru vyaba vyanditse mu kinyamakuru Buhunda. Bavuga ko n'abaminuje ntibazi amategeko agenga ingo zabo kuko nyinshi zamamwe induru. Umuhuza w'Abarundi Aimé Laurentine Kanyana avuga ko yagiye arakora mu buzi butandukanye, yasanze n'abantu bize batazi amategeko agenga ingo zabo. Mu nama rukokoma yari yerekeye uruhare rw'abakenyezi mu iterambere yatunganijwe n'ikigo CDN, Kanyana yavuze ko icereka uko kutamenya kuri no mu bize ari uko nk'iyo habaye amatati mu rugo usanga n'uwize aja guhanuza abaza ingene yobigenza kandi ari we yategerezwa kubimenya avyisomeye. Ikindi ngo nuko usanga n'amasentare yakira imanza z'amatati y'ibisigi abavyeyi basigiye abana babo, aho kugira ngo abo basigwa bagabure babanza kwitura sentare kandi umuvyeyi yari gupfa abujurije kuko amategeko agenga ingo aravyemeza. No mu bize rero ivyo ngo biriko kuko biramaze kugaragaza ko iyo abavyeyi bitavye Imana basize abana usanga mu rugo hasigara amatati muri abo bana, kandi amategeko agenga ingo yemera ko umuvyeyi ashobora gusiga agaburiye amatungo abana biwe mu ntumbero yo gukinga ayo matati, ariko agapfa atabigize kare kubera kutitaho kumenya amategeko. Kanyana yize amategeko akaba yaranakoze no mu masentare atandukanye yemeza ko mu Burundi abavyeyi ari bake cane biyumvira gutunganiriza abana mu gihe bakiriho mu ntumbero yo gukinga amatati yo kwaduka mu gihe batakiriho. Akaba asaba abakenyezi gutahura amategeko agenga ingo kugira ntibame barenganywa, aho usanga hari abagabo bagurisha amatungo batagishije inama abo bubakanye bazi amategeko ngo bashobora no kubakebura kugira ngo basige batunganirije abana gusa. Ingozi abantu 99 bashoye ikawa nyinshi ntibararonka amahera y'igihembo ca mbere. Abo bantu bakaba bagera ku 99 bashoye ikawa nyinshi batangwa n'ivyegeranyo biva mu 15 kuri 9 agize intara ya Ngozi. Desire Minani arongoye intara ya Ngozi bakavuga ko abantu batevye guhembwa kuko ikigo citaho igiterwa c'ikawa ODK cagize amakenga ku nkomoko y'iyo kawa bashoye kuko bamwe muri bo boba atana igiti kimwe c'ikawa bafise. Yamutswa intara ya Ngozi akavuga ko uko guteba kubahemba bishobora no guhungabanya n'ihemba rya kabiri, kibaza ko bene gushora iyo kawa boba bayiguriye abarimyi ku giciro gito kuko batoyigura 1380 ku kilo ngo bongere bayigurishe kuri ODK kuri ayo nyene. Ni Yindabira Jean de Dieu arongoye ikigo ODK nawe akaba yamenyesheje kuri wa kabiri Nyakanga ko miliyoni zirenga 730 arizo zibwiye abarimyi bikawa bangana n'ibihumbi 2,918 mu ntara ya Ngozi bikozwe n'abazigura mu mihana bitwaje iminzani y'abagera kuri 27. Abo nabo rero ngo bakaba babikora mu gukata ibiro kuri uwo wese yabashorera ko ikawa. ODK rero ikaba isaba uwo wese azi ko yishuza amafaranga arenga miliyoni 3 ko yoja kwiyandikisha ku mukuru w'umugwi ujejwe gukurikirana ikawa muri komine bitarenze kuri wa 5 Nyakanga ubwo n'uyu munsi. Reka tubagezeho n'ibindi vyanditswe n'ikinyamakuru BNP Media kivuga ko ihuriro rya Afurika n'Ubushinwa riko riraba ku nshuro y'icenda mu gihugu c'Ubushinwa. Ihuriro rikaba riba ku kivugo kivuga kiti tuje hamwe kugira duteze imbere iterambere mu kubaka tuje hamwe kugira duteze imbere iterambere mu kubaka umubano rusange hagati y'igihugu c'Ubushinwa na Afurika. Abaserukira ibihugu vya Afurika benshi bari Beijing ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ubushinwa muri iryo huriro, mbere bamwe
bamwe bashitseyo iminsi imbere yuko iryo huriro ritangura. Intumwa z'Uburundi zagiye ziserukiwe n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye bashitse ni Beijing kuri uyu wa gatatu Nyakanga. Ibihugu vya Afurika rero bikaba vyizeye ko bigiye kunagura imigenderanire y'igihugu c'Ubushinwa mu gufashanya mu vy'ubutunzi, guteza imbere inyubakwa n'ibindi. Muri iryo huriro umushikiranganji ajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi Prosper Dodi na mugenzi we w'igihugu c'Ubushinwa bashize umukono ku masezerano y'ivyo bagiye kuranguza mu guteza imbere igisata c'uburimyi na cane cane ivyerekeye gushora umwimbu w'ikawa mu gihugu c'Ubushinwa. Dukengurukiye mwe mwese mwari mudukurikiye muri aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru menshi tuzobagezako, ndetse no kuri uyu munsi turaza kubandanya kubana. Imana ibahezagire.